Muri iyi nyandiko ye ngufi kuri Twitter, Senateri Robert Menendez aravugamo ko inkunga u Rwanda rurimo gutera umutwe wa M23 ugaba ibitero ku basivile, ku basirikare ba Loni bashinzwe kubungabunga amahoro no ku gisirikare cya Congo FARDC mu burasirazuba bwa Congo idakwiye kwihanganirwa. Senateri Menendez agasaba ibiro by'uhagarariye Amerika muri Loni, ubuyobozi bwa MONUSCO ndetse n'ibiro bishinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika gukora iperereza ryihutirwa kuri icyo kibazo no gukurikirana ababifitemo uruhare. Ku rundi ruhande ariko, umuvugizi wa leta y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro yamaganye ibivugwa na Senateri Robert Menendez, ahubwo amushinja kubogama. Madamu Makoro nawe abinyujije kuri Twitter yavuze ko kwihutira gufata uruhande vuba gutya bitiza umurinda amakimbirane n'umwuka mubi, ahubwo ko ubusesenguzi bwimbitse kandi butabogamye ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo ariwo musanzu ukenewe mu gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Uku guterana amagambo kuri Twitter hagati y'umuvugizi wa leta y'u Rwanda na Senateri Robert Menendez ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika bije bikurikira ifatwa ry'umujyi wa Bunagana bikozwe n'abarwanyi ba M23. Mu itangazo ry'igisirikare cya Congo FARDC ryavugaga ku ifatwa rya Bunagana ryasomwe na Generali Ekenge Sylvain, umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ubiyobowe mu buryo bwa gisirikare. Kongo yongeye kwikoma mu Rwanda ko ari rwo rwafashe umujyi wa Bunagana. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés. Nyuma yo kubona ugutsindwa gukomeye kwabo gifasha gisirikare cy'u Rwanda kuri iyi nshuro cyafashe umwanzuro wo kuvogera imipaka yacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu, kigarurira umujyi wo ku mupaka wa Bunagana kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2022 ahagana saa moya za mu gitondo. Ibyo bikaba bigize igitero kitari cya mbere bagabye kuri Kongo. Kubw'ibyo igisirikare cya Kongo kizemera ingaruka zose bisaba mu kurengera igihugu. Nyuma y'aho iri tangazo risohokeye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, igisirikare cy'u Rwanda nacyo cyasohoye itangazo rigufi mu nteruro imwe rigira riti: igisirikare cy'u Rwanda kiramenyesha abaturage bose ko ubusugire n'umutekano by'abanyarwanda cyo kimwe no kutavogerwa k'ubutaka bw'u Rwanda birinzwe, kandi RDF izakomeza gukora ibishoboka ku buryo ibitero byambukiranya imipaka bigabwa ku butaka bw'u Rwanda bihagarara. Hagati aho, umutwe wa M23 wo uhakana ibyo kubufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ahubwo ugashinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda za FDLR n'indi mitwe y'imbere mu gihugu mu kugabaho ibitero. Mu itangazo zasohoye kuri uyu wa mbere zigamba ko arizo zigenzura umujyi wa Bunagana, inyeshyamba za M23 zatangaje ko zidafite intego yo kugira ibice zigarurira, ko ibyakozwe byari mu rwego rwo kwirwanaho mu gukumira ibitero by'ingabo za leta. Muri iryo tangazo, M23 ikaba yasabye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi gusubira ku meza y'ibiganiro mu gushakira umuti ibibazo by'amakimbirane byo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora leta ya Kongo yamaze gutangaza M23 nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ko nta biganiro ishobora kongera kugirana nawo. Kuva ibitero bya M23 byubuye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, umwuka mubi w'intambara ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo wo mu burengerazuba Kongo. Impande zombi zishinjanya gushyigikira abagamije guhungabanya umutekano wa buri ruhande, ndetse buri gihugu kigashinja ikindi kurasa ibisasu bya bombe ku butaka bw'ikindi. Dukubitire mu Burundi, aho mu gisagara ca Bujumbura ejo ku munsi wa kabiri hatanguye inama y'iminsi ibiri ihuza ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini CIRGL. Iyo nama ni iyo kurabira hamwe uko ikibazo c'amahoro n'umutekano cifashe muri ako karere. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda. Iyo nama iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura yitabiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi, iz'u Rwanda, iza Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahuza bikorwa baturutse mu bihugu 12 bigize iryo shirahamwe rya CIRGL. Leta y'u Burundi yakiriye iyo nama imenyesha ko muri rusange amahoro n'umutekano bihari, bakizera ko n'ahari ibibazo by'umutekano bizoterwa umuti vuba. Bernard Ntahiraja ahagarariye iryo shirahamwe mu Burundi akamenyesha ko iyo nama y'iminsi ibiri abayigize bazoyabira hamwe ku kibazo c'amahoro n'umutekano cifashe mu bihugu bigize iryo shirahamwe. Bernard Ntahiraja yamenyesheje ko naho bitameze neza muri kino gihe muri kano karere bazobitorera umuti. Amenyesha ko abanyagihugu bamaze gutahura ko ata mutekano ataterambere rishoboka.
nubwo mwokumva yuko hirya no hino hari ikintu kitameze neza, ariko igikuru nuko ari intumbero n'ihangiro yuko abansi canke abantu bahungabanya umutekano abo atakibanza bafise muri kona karere, kandi abene gihugu n'abakuru b'ibihugu n'inzego zitandukanye ndetse n'abantu bifuza kudufasha tubafashe ko badufasha muri ubwo buryo bwo gushigikira amahoro, kuko atamahoro ataterambere twoshikako. Frederic Bamvugiyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi aratangazwa n'imvugo y'uwo mutegetsi w'u Burundi, amenyesha ko ikibazo c'amahoro n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga binini kiri kure nk'ukwezi, mu gihe igihugu ca Kongo kikirangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho. Uyavuga uko arazi neza yuko muri Kongo aho ingwano iri kwirabera si kure cane y'u Burundi. Jewe nibaza ko azi neza yuko atamahoro ahari, mugabo nta kundi ari bugire, kubera ko yovuga ibitari ivyo yobibazwa. Naco gituma rero ntabovuga ngo hari amahoro, kandi siniteze ikiva muri iyo nama, kuko harabaye ibintu byinshi batigeze bashobora. Ku kibazo c'uko ibijanye n'umuhari M23 uri kuragwana mu gihugu ca Kongo vyoba biri mu vyo baziga, Bernard Ntahiraje yishuye agira ati: iyo abantu bakoranye rero sino kubwira ngo iki ntikiza kwigwa canke iki, ariko ibintu byose birafise ababijejwe n'inzego bicako n'ingene baca batanga icegeranyo c'ivyavuyemo. Iyi nama ku bisanzwe ijejwe kuvugana ku mugambi wo kwigisha amahoro mu nzego mu bene gihugu, ariko rero iyo abantu bakoranye ko nababwiye bashobora kuganira vyinshi. Ku bijanye n'uwo muhari nyene wa M23, Yasir Mohamed, icegera c'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CIRGL, yasavye abagwana gushira ibigwanisho hasi bagashira imbere ibiganiro. Il faut entendre nukumva kamo kajanye n'amahoro n'umutekano, kuko n'abanyagihugu bacu, abana, abakenyezi bamerewe nabi kubera izo ntambara. Turabasavye bumva kamo k'amahoro tubateye, bumviriza imvuga kuri abahuza bifuza umutekano n'amahoro, kuko twese twifuza amahoro n'iterambere muri kano karere kacu. Frederic Bamvugiyumvira abona ko ico kibazo ca M23 casa n'icacureshe mu mwaka wa 2013 co kwigwa mu mizi, bakamenya nyabona igituma kiguma kigaruka, hanyuma hagatoga umuti burundu. Tubibutse ko abagwanyi ba M23 bamaze indwi zibiri bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba Kongo. M23 ibicishije ku muvugizi wayo Wiringoma ikabimenyesha ko imaze kwigarurira umuji wa Bunagana. Izo ntambara zikaba ziteje umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Mu kiganiro urongoye shirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango yabo, Jean Marie Nshimirimana yahaye abamenyesha amakuru i Bujumbura, yamenyesheje ko bashima ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo baregwa ibyaha bito bito, agasaba abajejwe ubutungane kwitaba ku kamo k'umukuru w'igihugu kugira ngo ibitigiri ndengarugero by'abafungwa bigabanuke. Babandanije barekura abo bakeya ntivyoba bishimishije, kuko abantu 111 barekuwe mu bantu bashika 4,000, turumva yuko hakiri agahazi. Niho natwe tuvuga tuti ivy'ukuri turavye ibitigiri biri mu mabohero, barakwiye kumva ko kamo ka nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ubutungane. Jean Marie Nshimirimana anasaba ko agateka k'umugore n'umwana bafunzwe kubahirizwa, na cane cane abana bavukiye mu munyororo bakarekugwa. Bajya abana babapfunganye na banyina n'ahantu je nabaye imyaka 12 mu gasho, si ahantu heza, hari ingeso nyinshi, hari abantu baba bavuye mu mico itandukanye. Rero si vyiza yuko bajya abana boguma hajya ahantu. Ijwi ry'Amerika ryanavuganye ku murongo wa telefone n'uwurongoye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'agateka k'abafungwa APRODH, Pierre Claver Mbonimpa, nawe ashima iyo ngingo yo korohereza abanyororo, agasaba ko byokorwa hisunzwe amategeko, ntihabemwo kamwana wa mama nk'uko byahoze ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Umuntu basangiye umugambi nk'abanyoro ba politike cyane nk'abagiye muri niyamamazo mu 2015, nk'abo bantu baca bitwa abantu bamwe baruhebwa no kuraba bataraba, cyane ari umuntu ari mw'ishyirahamwe rya politike ry'akazina muntu kugira rikugwe, uca usanga bitiye kubera usanga uwo muntu ariko arazihuza n'abahise iminyungu bayikugwe, naho tugira tuti akamwana wa mama kama kagiyemo.
umunyamategeko Janvier Bigirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika wasanga kuba hari abanyororo bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu hakaba haheze amezi ashika kuri 6 bataratunganirizwa bariko bararenganywa. Ko iyo umuntu yamaze kugirirwa ikigongwe ijoro rimwe amajoro abiri ashobora kurara mu munyororo aba ari amajoro aba ari misi y'akarenganyo. Twebwe rero tukavuga yuko abajejwe gukurikiza amategeko cyane w'umushikiranganje w'ubutungane bakwiye kwikubita gashi iyo umukuru w'igihugu yavuze yuko abanyororo barekugwa bakarekugwa mu mwanya wa vuba kandi bakarekugwa hisunzwe amategeko atakuraba ngo umuntu yari mu mugambwe ushankuriya. Kwigenekerezo rya 31 rishiri rya mbere ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2022 niwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaza ko abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito bazorekugwa. Mu ndwi iheze hararekuwe abanyororo bagera ku 111 by'agateganyo bagizwe n'abagabo 106 hamwe n'abagore 5 mu ibohero rikuru rya Mpimba yo mu gisagara ca Bujumbura. Abarongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abanyororo bakavuga ko ibyo bitigiri bikiri bike cyane ugereranije n'ibitigiri birenze urugero by'abafungiwe mu mabohero yo mu Burundi, aho ubugenzuzi bw'amabohero butangaza ko abanyororo bakira bashitse ku rugero rw'300%.